Ngibi ibintu vyaranze umwaka w'ubutunzi wa 2024 ushira 2025. Umwaka w'ubutunzi wa 2024 ushira 2025 watanguye igenekerezo rya mbere mu kakaro 2024 ukaba uzorangira igenekerezo rya 30 heshi 2025 aho ukera. Mbega ivyaranze uwo mwaka woba ubizi? Kwega gatebe ndakwereke bimwe mu vyaranze uwo mwaka. Nkuko tubisoma mu itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 1 agakoni 19 ryo kuwa 28 ruheshi 2024 rishiraho intunganyo y'amafaranga leta ikoresha. Amafaranga yari yateguwe gukoreshwa muri uyu mwaka w'ubutunzi wa 2024 ushira 2025 yangana imiliyaridi ibihumbi 575 imiliyoni 660 ibihumbi 779 n'amafaranga 125. Ni mu gihe ayagaragara ko azoboneka ico yita ressource yari imiliyaridi ibihumbi 4,626 imiliyoni 51 ibihumbi 121 n'amafaranga 82. Ivyo bisigura ko hari gihengeri no kuvuga amafaranga ataboneka neza yazova ico bita déficit budgétaire angana imiliyaridi 449 imiliyoni 609 ibihumbi 658 n'amafaranga 43. Ubwa kabiri gusubiramo integuro y'amafaranga ico bita révision budgétaire nkuko bisanzwe bikorwa uko amezi 6 aheze no kuvuga igice cy'umwaka w'ubutunzi giheze. Iyo nteguro irasuzumwa maze hisunzwe ubutunzi bw'igihugu ko bwifashe ya mafaranga arongerezwa canke akagabanurwa. Muti none uyu mwaka vyagenze gute? Nkuko tubisoma mu itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 1 agakoni 27 ryo kuwa 30 Kigarama 2024 y'amafaranga yategekanywa gukoreshwa muri ruheshi 2024 yarakorowe maze aba imiliyaridi ibihumbi 4,711 imiliyoni 930 ibihumbi 767 n'amafaranga 721. Ni mu gihe ayari boneke yoyo yangana n'imiliyaridi ibihumbi 4,211 imiliyoni 221 n'ibihumbi 249 n'amafaranga 371. No kuvuga ko hari gihengeri cyayangana imiliyaridi 500 n'imiliyoni 709 ibihumbi 518 n'amafaranga 350. Muti mbega ayo mafaranga ritikoresha ategekanywa kuva hehe? Mu ntunganyo yo muri ruheshi 2024 mu mafaranga leta yategekanya gukoreshwa tubona amasoko abiri nyamukuru yategekanywa kuvamwo ayo mafaranga. Ubwa mbere ni mu makori aho hategekanywa ko hazovamwo imiliyaridi ibihumbi 2,188 imiliyoni 562 ibihumbi 330 n'amafaranga 457. Ubwa kabiri ni mu ngabire canke mu mfashanyo zitandukanye aho naho hategekanywa kuva imiliyaridi igihumbi n'122 imiliyoni 528 ibihumbi 532 n'amafaranga 347. Ayandi masoko rero agakurikira. Muti no buhe bushikiranganje bwatwaye amafaranga menshi gusomba ubundi? Nkuko tubibona ubushikiranganje mu byo bujeje harimo ikigega ca leta nibwo buza kwisonga aho bwandikiwe amafaranga imiliyaridi igihumbi n'740 imiliyoni 716 ibihumbi 497 n'amafaranga 778. Hakurikira ubushikiranganje bw'indero ubwo nabwo bukaba bwandikiwe amafaranga imiliyaridi 626 imiliyoni 817 ibihumbi 622 n'amafaranga 621. Nayo ubushikiranganje bwahawe amafaranga make cyane ugereranije n'ubundi bukaba ari ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi bwo bwaronse amafaranga imiliyaridi 13 imiliyoni 383 ibihumbi 963 n'amafaranga 732. Nkuko tubisoma mu cegeranyo c'inama shikiranganje yo kwa 18 Kigarama 2024 inama shikiranganje iri kirihweza isubirwamo ry'integuro y'amafaranga leta ikoresha barasavye ko hokorwa ingingo 11 arizo zizi zikurikira. Ubwa mbere kugira itegeko ko umunyagihugu wese adafise ubwishingizi bwo kwivuza ico bita assurance maladie atunga kaga karata ko kwivuriza ko bita carte d'assurance maladie CAM mu mfunyapfunyi. Kugabanya ingendo z'akazi haba hanze y'igihugu canke mu gihugu hagati
kugira ngo hakorwe ingendo zifise akamaro gusumba izindi, kugwanya abakwepa amakori ico bita fraude fiscale, gusonkonoza amakori optimisation de la collecte des recettes, gukingira amahinguriro ya hano iwacu mu gihugu ico bita protection des industries locales, korohereza abanyamitahe ico bita climat des affaires favorable, kugwanya fraude y'amatagisi ya TVA, kurikanura kugira ngo ntihagire ibigurishwa amafaranga y'intica ntikize maze ngo bihave bitera ubuhombo, gusuzuma neza uko amafaranga akoreshwa no kubahiriza inzira zose zijanye n'ikoresho ryayo, kwishuza ibirarane vy'amakori, ubwa nyuma ni kubahiriza ikirangamisi c'integuro y'amafaranga. Mu ncamake, umwaka w'ubutunzi wa 2024 ushira 2025 ugiye kurangira biboneka yuko ibikeneye gukorwa birengeye na kure uburyo bushobora kuboneka. Biboneka kandi ko leta amafaranga ikenera gukoresha iyazera mu makori ahanini, aho biboneka yuko n'uburyo bwo kuyatoza neza buguma bwongerezwa. Ica gatatu nuko leta yabonye ko hari ingingo zikwiye gufatwa kugira ngo amafaranga iguma ikoresha ntabo umurengera mu gihe hava atari kirenga. Ku bwawe wihweje ivyo igihugu gikeneye, nubuhe bushikiranganji ubona bwo habwa amafaranga menshi gusumba ubundi?